Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 19/0 umwaka wa 2025. Tunabibutse yuko RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi zikurikira. Bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Muyinga bamenyesha ko bafise amakenga yuko indwara ya Marburg ishobora gushwara iyo ntara yabo. Inyuma yaho igihugu ca Tanzania imenyesherejwe mu minsi yahera ko hari abantu bapfuye bahitanywe n'indwara ifise ibimenyetso nk'ivya Marburg. Muravyumva muri ano makuru. Haribonekeza inzara muri komine ya Busoni biturutse ku ruzuba rwibonekeje muri ico gice c'intara ya Kirundo. Abanyagihugu baho bavuga yuko umwimbu wagenze nabi, ivyatumye bamwe mu mashirahamwe y'abagira neza batangura no gutanga ifashanyo ku banyagihugu bamerewe nabi gusumba abandi. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Vugizo mu ntara ya Makamba barasaba abajejwe intwaro ko kurikenera hafi ukungene abakiri bato bariko barihereza ibyayuramutwe muri kino gihe, ibituma byibonekeza ingorane mu miryango itandukanye na bene twabateguriye. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Izo ni biki numvaga yemwe. Reka amakurani n'agahinda gusa. Mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura, umve Makura, hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye, ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kububaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo, ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa. Reka ano makuru tahere mu gisata kijanye n'amagara y'abantu. Nemeje kubabwira mu ntango ozano makuru mu gihe igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho amagara y'abantu kw'isi OMS byose gusaba ibihugu bihana urubibe na Tanzania kwicungera kugira ngo indwara ifite ibimenyetso nk'ivya Marburg yahabonetse batisanga y'abashwayemwo mu Burundi hacaragahaze. Ivyo shikirizwa na bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Muyinga ihana urubibe na Tanzania bavuga ko ihimiriza rijanye no kwikingira iyo ndwara atavyo barabona. Eric Niyonzima aradushikana mu ntara ya Muyinga. Intara ya Muyinga iregeranye n'igihugu ca Tanzania biciye ku mpaka wa Kobero. Hakurya muri Tanzania neza mu karere ka Kagera no herutse kubonekeza indwara ifite ibimenyetso vya Marburg nkuko vyashikijwe n'igisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS. Ico gisata cabishikirije aheze indwi irenga aho cavuga ko abantu 8 bari baherutse guhitanwa n'iyo ndwara ifite ibimenyetso vya Marburg. Gica kisaba k'ibihugu bibanyi vya Tanzania vyahagabira bikikingira.
ariko nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga nahimirizwa yo kwikingira barabona abanyagihugu hano ivyo banazi kiretse baribona ku mbuga ngurukana bumenyi nta bindi bamenya nta rero tiraba. Eka no mu basanzwe bakorera mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko nabone atahimiriza babona abanyagihugu basaba abajeje intwaro hamwe n'ubuvuzi kwitaho guhimiriza abanyagihugu ukwikingira indwara ya Marburg. Kuri ivyo ruganda rwa RPA twamagaye kuri telefone barutwanayo Jean Claude buramatari w'intara ya Muyinga kugira twumve ico bivuga ko ariko ntiyatwitaba. Arakoze mugezi wacu Eric Niyonzima. Twandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'imibano. Ikena ry'igitoro ryabaye ndanse mu gisagara ca Bujumbura nkuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baganiriye na RPA. Abo banyagihugu bavuga ko iryo kena ry'igitoro bituma ukwiyunguruza bigorana kuko kuri bo bagasaba abategetsi b'igihugu gutorera inyishu irama iyo ngorane imaze igihe kirekire. Reka inkuru twibaze mugezi wacu Bakaza Miburu. Igitoro cyo mu bwoko bwa esasi canke mazutu kiramaze iminsi kitibonekeza ku masitasiyo atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bagikenera buri munsi bavuga ko kwiyunguruza ari ingorane idasanzwe ku banyagihugu. Uyu ni umwe muri abo banyagihugu avyigana. Mu gisagara ca Bujumbura ibintu bijanye n'ibitoro amazutu canke esasi vyabaye akananiye n'abahinzi. Amazutu araboneka bukebuke ubuhoho nyene vyanse abantu kwiyunguruza muri ikibazo gikomeye cane n'itaxi wahora uriha ibihumbi 5 ubu muri iyi minsi iri hagati ya 40 na 50. hama amabisi y'abantu baruzuye ku mirongo mu gisagara ca Bujumbura baruzura bakazunguruka bose hamwe ura ico ufata n'ituretse wumva kwiyunguruza ubu n'ikibazo. Abo banyagihugu bavuga kandi ko aho binagorera cane ari uko n'ufise amafaranga yahora kigura kuri magendu ku mafaranga y'umurengera muri kino gihe kitakiboneka neza. Twabuze iko twabifata twatwikora kwivuye muri Kongo ibiciro uno munsi bigeze ku 250. Tuvuga ko ibiciro 200 bigura 500 kubashije kubisikana n'inyegeje. Bamwe n'abandi muri abo banyagihugu bo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura baganiriye na RPA basaba indongozi z'igihugu gutorera inyishu irama ikena ry'igitoro rimaze igihe kinini gibonekeza. Mu ruganda rwa RPA twarondeye umushikiranganji w'amasoko ntangaguvu Ibrahim Wizeye kugira agire itashikirije ariko tukaba twamukenye. Arakoze na Bakaza Miburo. Uruzuba rurabereye nabi komine ya Busoni yo mu ya Kirundo. Ivyo bituma imiryango itari mike igira ikibazo c'ibifungurwa. Vyabaye ngombwa rero ko amashirahamwe y'abarundi atangura kwingunganya kugira agarukire ku miryango imerewe nabi kuruta iyindi. Nk'ivyaraye bikozwe n'ishirahamwe ry'abarimyi borozi biyemeje kurwanya inzara bisanzwe bifise icicaro mu ntara ya Ngozi, ryaraye rifashije imiryango ingana n'amajana 7 imerewe nabi kuruta iyindi yo ku mitumba inyuranye igize komine ya Busoni. Ni nk'uko twateguriwe na Innocent Valente Singirankabo. Uruzuba rwabaye ndanse ibiterwa mu mirima birarumba mu misozi itandukanye igize komine Busoni yo mu ntara ya Kirundo. Inzara rero yahavuye itera mu miryango. Ingaruka zayo nazo ziba umurengera. Abanyagihugu bwanwa bufuka umunwa bigezaho abana bata amashure bakaja kwangara nk'uko uyo munyagihugu yavyiganiye Radio RPA. Sabe cy'urugura kuko urugura rwarabaye rwinshi n'ikirimo abantu twateragiye twese twararuye nta kintu kiro turahereza imiryango n'abana barahera amashuri kubera uburyo bw'inzara bakangara. Muri ayo magorwa rero abanyagihugu barakeneye ababagarukirako. Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe ry'abarimyi borozi bishinze kurwanya inzara ryahavuye rishikiriza imfashanyo mu miryango yo mu mitumba inyuranye ya komine Busoni. Ku miryango irenga amajana 7 umwe wose waratahanye ibiro 5 vy'ibiharage bizokora cane cane nk'imbuto. Janete Kwizera avugira iryo shirahamwe aravyigana. Ariko hatanga imfashanyo y'ibiharage ku miryango igera ku majana 732. Iyo miryango yatawe mu mitumba 6 ariyo Kubaniro, Nyabisindu, Marembo, Murambi, Rwibikara. Ni rigize kabiri iryo shirahamwe riza mu Kirundo gutanga imfashanyo ubwo komine ya Busoni twasogarijwe n'ikiza c'izuba cateye maze imirima yo ku Rutasi abarimyi bari bateye ntamwe bashoboye kwimbura.
iyo miryango yahawe imfashanyo kuri wa gatandatu yatowe mu miryango ikenye kuruta iyindi harimo abapfakazi n'imfuvyi nk'uko Jeannette Kwizera abandanya bivuga. abaronse imfashanyo mu kubacagura twari kumwe n'abajejwe intwaro rero twafatira ku miryango ikenye abazi imbere bakaba bari abapfakazi imfuvyi hamwe n'abo bandi ariko bafise amikoro make. abaronse imfashanyo barakenguruka ariko bagatabariza n'ababanyi babo batagize ayo mahirwe. nayegereye cyane abo gusa nasaba yuko ijambo ryaba ryarerutse kubera ko mu kibanza tubanye n'abandi n'abagore yuko bokwagura akarere. imiryango irenga gato amajana 7 yaronkejwe iyo mfashanyo niyo mu mitumba 6 muyigize komine ya Busoni mu gihe komine yose ya Busoni ifise imitumba 14 irenza ingo 15,000. mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. RPA Bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba 3 ya komine Vugizo intara ya Makamba bamenyesha ko hari urwaruka rukiri ruto rugeramiwe no kwihereza ibiyayuramutwe. Abo banyagihugu bahamagarira abavyeyi hamwe n'abajejwe intwaro kugira ico bakoze bagatuza iyo ngeso narijya bimaze kugira ingaruka zitari nke mu miryango. Ni nkuru twateguriwe na Deje irakoze. Rurambira, Jongwe hamwe na Rutegama niyo mitumba 3 ya komine Vugizo y'intara ya Makamba. Abanyagihugu baganiriye na RPA bamenyesha ko ariyo yibonekezamwo urwaruka ruri hagati y'imyaka 13 na 22 rwihereza ibiyayuramutwe ahanini bigizwe n'urumogi. Umwe muri abo banyagihugu akanegura ko ivyo bimaze igihe bikogwa bamwe mu ndongozi barorera. ibiyayuramutwe bihereza ahanini n'itabi na cane cane n'urumogi biramaze iminsi biramaze igihe ni ukuvuga ugasanga ku mugoroba bariko barihereza nyene ivyo biyayuramutwe mw'ijoro kenshi imbere bikaba n'abatware babizi. imitumba ibangamiwe harimwo umutumba wa Rurambira, umutumba wa Jongwe n'umutumba wa Rutegama usanga bariko babinywera hanini. hariho nk'amazi usanga abantu batabamwo n'isanga binyegezamwo bakabinywa ugasanga harimwo n'abandi babirangura ku bandi. benshi muri bo mwugo rwaruka cyane abanyeshuri usanga biga kuva mu myaka ya 6 no mu 10 kuduga na 3. Ingaruka rero ngo ni nyinshi mu miryango hamwe no mu kibano kuko indero icitituka ubusuma nabwo n'ayandi mabi bikagwirirana. Ingaruka ni nyinshi rero ku miryango no mu kibano kuko bamaze kubarega ivyo biyayuramutwe ntibaba bakicubaha abavyeyi. Kumwe bishobora no kubashira mu ngeso z'ubuhumbu akaborerwe ugasanga bagarutse gukwega ayandi mabi harimo n'ubwicanyi n'ubusuma. amabi yaramaze kwibonekeza nk'abo babifata kuko hari hamaze gufatwa bariko bamena amazu y'abandi abandi ugasanga bariko biba mu nzu n'ibiharage n'ibindi vyimburwa. Abanyagihugu bo muri komine Vugizo basaba bashimitse ko abajejwe intwaro kuva hasi bo kwifatikanya n'abavyeyi bagahagurukira iyo ngeso bakayigwanya amazi atararenga inkombe. Bakongera bagahimiriza urwaruka kwirinda gufata ibiyayuramutwe bakavavanura n'iyo ngeso ataciza na kimwe ibazanira mu buzima. Arakenuye na Nadeje irakoze. Tubanayinze amakuru twateguriye mu bivugwa mu mpunzi z'abarundi. Hari impunzi z'abarundi zo mikambi ya Nyarugusu iherereye mu gihugu ca Tanzania zishika kuri 10 zafashwe zija gufungwa. Ijimo bitari bike by'ubuhinga bwa none harimo amamashini nyabwonko navyo vyaratwawe n'igipolisi mu ijoro ry'uwa kabiri. Amakuru ava muri yo kambi avuga ko igipolisi cyari mu bikorwa cyo gusaka mu zone y'Icenda. Impunzi z'abarundi zimenyesha ko ico gikorwa atayindi ntumbero coba cyari gifise atari gushaka kunyaga ivyo vyuma by'ubuhinga bwa none. Uyu numwe muri zo mpunzi yavugiye kuri mikro za RPA. hano bijoro bari bafite inkoho bari bafite imodoka ya fime igihe bitabona hano rero bagerageza gutera ku bantu bafite icyo nokwita studio bajya bakora indirimbo abaririmbyi bagenda bakaba batunganiriza icyo bita amabi hanyuma bakaronka umuziki ujanye n'indirimbo baba bifuza. muri ivyo joro rero bateye kuri aho hantu kuri bene abo bantu bafite udustudio bagatwara amamashine amakompiyuta hanyuma batwara n'ibindi bintu basanzwe bakoresha. hari rero n'abandi bashoboye gutwara utunyene tw'ibidandazwa bigasanzwe bava muri ako gace hari mu zone y'Icenda. rero abantu rero bamaze kubibona ko abapolisi bakoresha iyo modoka ya fime biriya bitabona barakomye induru baratabaza kugira ngo abantu babatangire ntibabanyage twabo ariko ntivyashobotse
kuko bari bafite inkoho hanyuma barabomora inzu bakabomora n'umuryango wo ku cyumba aho bashikira umuntu aryamye ku gitanda hari n'umushingantahe yashoboye kubatoroka ariruka ariko bamubuze baciye batwara umugore wiwe baratwara hari n'ahandi nyine batwaye umwana kubera ko n'induru bagenda bamutwaye rero byarabaye urumva ko ari ibintu bitoroshe byakozwe muri ayo masaha y'ijoro hanyuma twarashoboye kumenya abantu nyine bari bafashwe muri iryo joro abantu bose bagerageje gukoma induru baca bakurikirana n'amatoroshi aho induru zigiye bagafata abantu babashikana polisi hejuru umutekano muri kamyene ya Nyarugusu hanyuma barabafashe barabajyana rero hanini kuri polisi umunsi babikora mu buryo bwo gucurika impunzi no guhohotera impunzi no kuziburabuza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo impunzi ntigire akantu na kamwe ikora ry'umurundi rero ibyo babikora kugira ngo impunzi ntironke ikintu na kimwe ikora kiha ako gahera kugira ngo ashobore guhindurira ibifungurwa umuryango kugira ngo aronke agafaranga ko gushobora agashiringi ko kugira ngo ahindure ibifungurwa. Mu ruganda rwa RPA ntitubashobora kuronka abarongoye ikambi y'impunzi Nyarugusu kugira bagire ico bashikirije. RPA izo n'ibiki numvaga yemwe reka reka amakurate n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura umve makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa aziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyuze imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatohoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyuruzwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. RPA Yonga kwiro nkuru igwa mu mpunzi z'abarundi cyosozera ko amakuru twateguriye yo kuruno w'Imana abakindi mu mwese mateza abiri ano makuru nkashimye bagenzanje umwe wese kucafashije kugira ano makosho gutorokanywa nkashimye bagenzanje bari mu biba bw'ivyuma bo bagize ishoka byose kugira amajwi ashobore kwashikira kuri mikro mukaba ari kumwe na Elveni Wihire nkaba ndabasezeye ndayifuriza kugira amahoro y'Uwiteka.